Miss Burundi irimwe mu mahiganwa y'ubwiza akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana riko riregereza umusozo waryo. Ni rimwe mu mahiganwa aryoshe kandi birori byaryo biba bimeze neza, ndetse kiretse no kuba ari n'ivya VIP cyane, biba ari birori biteye igomwe bibirimwo umunezero udasanzwe kubera ko uhabonera vyinshi. Ubu tuvugana dufise 11 bashitse mu gice cya nyuma twita finale. Ushobora kubatora ukoresheje umuhora wa Econet ugakurikiza ibisabwa mu kanya nza kukubwira. Hariho nibindi ngiye kukubwira muri higanwa rya Miss Burundi ubu tuvugana ririko rirasa nirirya ku kanyuma. Iri higanwa rero rirakunzwe cyane mu Burundi, ndetse n'abakobwa batowe ni beza. Mbega ni bande byagenze gute? Iri higanwa rya Miss Burundi ryatangwe igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2023, aho bamenyesheje neza ibisabwa kugira ngo umuntu wese ashobore kuja kwitoza. Byasaba ko wiyandikisha ukaba uri umurundi kazi, atamwana ufise imyaka hagati ya 18 na 25, ufise karangamuntu ku Burundi, biro 265, atamwana kandi ukaba udakurikiranwa n'ubutegetsi. Ni mu ntumbero rero yo kugira ngo asubirire uzotorwa Keringaruka yari yabaye Miss Burundi mwaka wa 2022. Kuva ubwo bakibimenyesha, ndavuga SS Enterprise yahagarariwe na Suleiman Sultan ndetse n'abandi basanzwe bafashanya mu gutegura iri higanwa rya Miss Burundi, baragiye hamwe baratangariza abanditsi n'abamenyesha makuru bitandukanye ko batanguje icese habaye lancement officiel ya Miss Burundi mwaka wa 2023. Ati rero agashimwe bihagaze gute? No kuvuga uzo wa Miss Burundi azoronka imodoka ya Lactis Nouveau Model umwaka wose bamurihira amashure n'umushahara w'500 ku kwezi. Dauphine wa mbere 2,500,000, Dauphine wa kabiri 2,000,000. Uzoba yamenyekanye gusumbya abandi, ndavuga Miss Popularity cyangwa Miss Populaire, azoronka 1,500,000, maze abo bose ku mwaka babarihire amashure bigako. Hiyandikishije abakobwa 142, maze bagenda bakuramwo kugeza baza gusigarana abakobwa bari bakenewe. Byagenze gute? Muri 142 biyandikishije bose baritavye kwigenekezo rya 29 mu kwezi kwa kane kugira ngo bashobore gutoramwo abakwije ibisabwa, abakwije ibikenewe. Barabatumye ko baraza, harabari haso icyo twita gusigurira abantu canke kubabwira ukungene ihiganwa rimeze, ibyo bakwiye gukurikiza n'ibyo basaba. Barashoboye kugenda bapima batoramwo abakwije ibikenewe muri Miss Burundi, aho hashoboye kugaragaramwo abakobwa beza vraiment benshi gusumbya uko byari byifashe mu mwaka waherutse canke mu yandi mahiganwa yabaye. Igihe mwaka vraiment ugiye kuraba abakobwa beza barimwo batari bake. Nuko hashoboye gutorwa abakobwa 26, maze kwigenekerezo rya 20 kwezi kwa gatanu haba finale hariya muri Hotel Roca Golf, niyo byabereye, ariko cyari kirori kiri VIP cyane. Hashoboye kuza abantu batumiwe gusa. Yan Santana yari hari nk'umuMC kugira ngo abo mushusha rugamba w'ibirori cyangwa umuryosha birori. Abakobwa baritabiriye bambaye neza, bameze neza. Ndavuga 26 bari batowe muri quart de finale kugira ngo baze muri demi finale. Ni kuvuga igice cya mbere, kimwe cya kabiri gishira icya nyuma. Bambaye neza, baratambuka defile, haraba ibirori bitandukanye. Ibirori byari biryoshe nkuko mubibona mu masanamu, amafoto urabona yari amafoto asa neza. Batambuka mu migwi, haraba amajonjora barakuramwo, harasubira kandi haraza iyindi migwi, haraba amajonjora barakura. Nuko baratambuka mu migwi, mu nyuma hakaza uwundi agatambuka kwa wenyene. No kuvuga uko batambuka mu migwi hari habo baza gukuramwo, mu nyuma uwo baba batoye agacaja gutambuka kwa wenyene akadefira. Hanyuma ubukurikira bagapresenta bakashikiriza imigambi yabo. Nuko maze ibyo bigiye kurangira, abahari bahagarariye urubanza canke abacamanza, ndavuga abari bari muri jury, barashobora gutangaza. Birangira batangaje 11 abo mubona muri iyi foto nibo bashoboye kubandanya, tuzobona muri finale mu gice cya nyuma. Nubwo rutonde rwabo ni 11. Abakobwa bose ugiye kuraba
sinzi ko mwakurikiranye byose uje kuraba aka video uraza kubona ko ahubwo byose byari bigoye gutora kuko ihiganwa ry'uyu mwaka riratandukanye n'iryo mu yindi myaka nababwiye ryarimwo abakobwa benshi vraiment ugiye kuraba top harimo n'umukobwa yashoboye guhitinga ariko maskini ya Mungu byarangiye agarukiye muri demi finale ndavuga umubona ngaha hagati uyu mukobwa abantu bari batanga kuvuga byinshi ariko ihiganwa ndabona yaciye rita intuzeya kuko uyu mukobwa yari yatumye avugisha abantu benshi je nkimubona navuga ati uyu yarabaye Miss Popularity kabaye byabaye byashobose ariko mu nyuma biza kurangira aviriyemwo mu majonjora nuko ivyo birahera ubu tuvugana rero dusa n'abari ku musozo w'ihiganwa aba mubona mu ifoto nibo bashoboye kubandanya ni beza byo ariko simbona ukuntu kweri kukanyuma abacamanza bafite urubanza rukomeye uyu yitwa Barungura Line Sheila ahagarariye Bujumbura Meri nawe ashoboye kubandanya mu bahejeje mu bari muri finale uyu ni Igiraneza Ange Charlene nawe niwo mu Cibitoke akaba yashoboye nawe kurangiza ari mu bazoja mu gice cya nyuma ubu ni Irakoze Erika Aime Carole nawe n'umwana mwiza cyane vraiment yaserukiye Bururi nawe akaba ari mu bashoboye kujya mu gice cya nyuma cyo finale ishimwe Neti Luanje wa Bujumbura Meri nawe kandi yarabandanije abo bose ndiko ndakubwira no kuvuga kugira ngo batore ukurikiza ibisabwa urabona code ngaho musi y'amazina Kenguruka Clark yaserukiye Bujumbura Meri ariko nkuko tubibona muri no higanwa abanyabujumbura ni babaye benshi sinzi impamvu Keza Blandine nawe umunyamurambye arashoboye kubandanya agera muri finale uyu mwaka hari nyinshi zitarose n'abaziserukira Kezimana Melissa nawe yarabandanije n'umunyakirundo abanyakirundo umuntu wanyu mu muhunda amaji kugira ngo ashobore kurangiza neza azatogwe ku bwinshi Mugisha LC Amandine nawe n'umunyabujumbura muri Bujumbura Meri nawe niyo yaserukiye umwana mwiza cyane nawe kandi yarabandanije muri finale Ndayizeye Leli Karele nawe n'umunyabubanza nawe yarashoboye gushika mu gice cya nyuma aricyo finale nimero 22 ndavuga Ngabirano Belange Edisa nawe yarashoboye kubandanya yaserukiye intara nziza cyane ya Gitega Uwera Ricky Tricia nawe ni umunyakirundo ariko yuwe ntababeshe basi azafuma ba Miss Popularity hanyuma rero guys mu gutora bigenda gute kugira ngo utore uwo washimye muri Miss Burundi ufata telefone yawe yaba gatoya canke ari telefone nini zimwe twita ibitabo ndavuga smartphone ugaja aho bandika inimero bisaba ko uba ufisemwo amayinite ariko 100 canke 50 ndibaza ni ntarenga ugaca uja muri telefone yawe application ya telefone ugafyonda umaze gufyonda ukandikamwo akanyenyeri ukandikamwo 2 ubusa 2 hanyuma ugashirako akanyenyeri ugashushirako rimwe ugaca ushirako akadiyeze hanyuma ukemeza aho ni mu gihe mugabo utazi kode y'uwo ukeneye gutora ashobora kuvuga ati jengira ntore umunyabubanza cyangwa umunyabujumbura Meri cyangwa umunyaburu cyangwa umunyakibitoke cyangwa muri Gitega wo mu Kirundo na Murambya kuko izi nizo ntara zifisemwo abantu bashoboye gushika mu kibanza cya nyuma no kuvuga ndavuga mu gice cya nyuma aricyo finale wewe rero uhitamwo intara yawe for example kaje mpitemwo CCC GTG ntara nziza cyane ya Gitega ari ayi hagati mu gihugu ugaca ushira kuri envoyer umaze kubishirako urabona ukimubona uyu ni Ngabirano Belange Edisa uyu ni Ngabirano Belange Edisa nkaca fyonda inimero ziwe urazibona hajya 22 nkaca ndungitse ncamenya ko natoye canke ntatoye nca ndonka ubutumwa bunyereka neza ko nahejeje kurangiza akazi njejwe so ndabashimire cyane kuba mwashoboye kubana nanje muri kino kiganiro reka renda basabe mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bya buri munsi mukomeze kubona ibiganiro nkuru munsi ku yundi hanyuma mukomeze kunshigikira ivyiyumviro byanyu muri commentaire share musangize inshuti zanyu kugira ngo nanje shobore gushika kure mwakoze kubana nanje Imana ibahe umugisha ciao ciao